nzwe kuko gutembagaza ubutegetsi utashizeho no kuvuga ngo wiganje kandi uwiganje yerekana neza ko atubaha Imana abamaze kwiganza abari wa Satani babikwiriye ariko reka Imana yonyene yikorere kuko uwamusizeho azi impamvu yamusizeho azi n'umunsi wo kumukuraho rero twamwe twubaha abatuganza tubaha agaciro nicyo gitumira ijambo ritwigisha ngo umuntu wese nagamburukira abamuganza kuko atakuganza kutava ku Mana. Uravuze kwitenge abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi ariko ivyakurikiye mu nyuma habaye ubwicanyi budasanzwe. Mbega tuvuge ko inyuma yo gutembagaza ubutegetsi tuvuge ko Imana itari bishigikiye. Yes, turabarakuje cyane abantu b'Imana nizere ko bumeze neza turabahemara musana mwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. My name is Liam Promoter Bando Camera utarakora subscribe like share bananye bikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Twatewe iteka ryo kongera kwakira umutumire wacu umukozi w'Imana aza kubidondora musanzwe mumunze tumwita Irinahazo ariko mazina yahawe n'abavyeyi ni Bukuru Jean Claude. Mazina yahawe n'Imana ni Irinahazo n'ubuvugisho. Karibu cyane mukozi w'Imana. Ego turashimana turakenguruka uko biri kose. Ego kandi natwe turabakengurukiye ko muduhaye indi kazi. Mumeze neza cyane. Ego namahoro aho turi namarembe usibye ko hari udutego duke twama dutwitambika imbere ariko ibyo byose tuba ku bw'ubuntu bw'Imana. Ku bw'ubuntu bw'Imana kabisa. Uramaze iminsi utanga inyigisho abantu bose ko razakirana neza haratwandikira akatubwira n'ukuri kw'Imana mukoze umugarukane ariko wari wabuze nibaza ko ari gufatirwa na cyane musanzwe mufise imiryango ntibaba vyoroshe. Katwakire kandi ego musanzwe hari byinshi usanga biba bibuze hirya no hino kandi byongeye urabona hari akabazo bariko baratunganya kijanye n'umuyaga nkuba nandi ndabikunda kuko ni ibintu bariko barategura neza bizoduha kazoza keza kugira ngo dutegure imigambi myiza kuko iyo hari umuyaga nkuba hari ibintu byinshi bikoreka ibyo byose nabyo nyene biratuma dufatirwa cyane ariko mukozi w'Imana usanzwe ukurikirana ibintu by'imboga iyo ubonye barundi bamwe banegura ibikorwa biri kubera kogwa n'igihugu hamwe gwe mu vyakira gute warabonye ibintu vya Regidezo biba vyakiriye gute bijya bintu. Ego na jewe umunsi wa mbere ndabibona nabanje ndiyumvira ndabati ibintu nibiki ariko jewe rero nkunze guca ntahura ikintu hakiri kare burya iyo hateye intambara bagiye kugira ngo hazane amahoro kuvuga rero iki kintu caje kiza kunyereka ko ari amahoro hirya no hino nagiye numva ngo bariko barafata bateranya ingomero hirya no hino kugira ngo bongereze umuyaga nkuba rero numvise nezerewe cyane mbona ntibyari byiza ahubwo niba bikore ubwo numvise notanga nyene intege babikomeze kuko naje ni kimwe numva nari byo nezereza kabisa. Reka rero dushaka twinjira mu kiganiro nyezina mukozi w'Imana. Uno munsi ijambo tuza kuyigisha canke muza kuyigisha tuza guhagarara ko ndivuga ngo ibyo kugamburukira abatuganza. Ego murakoze uyu munsi zo kuvuga iri jambo sinze ko mushura rero kutwigisha iri jambo rivuze iki. Ego iri jambo rikomeye cyane ni jambo uno munsi yo turisomye tubanza kwiyumvira ingene iri jambo ridufasha ariko turisomye benshi barishisha kwa y'amaso ntibamenye icyo ari cyo na cyane cyane tuba turi mu gihugu twebwe dusanzwe tuzi neza ko turi munsi y'abaganza rero icyo byose dutukiye kumenya neza uko tukiye kuvyitwaramwo. Rero reka tuganire kuri inyigisho nyezina yuno munsi kwijambo ryanditse mu Baroma. Abaroma nako katurisome twisunza amajambo niho bidufasha neza cyane kuko byose biba biva ku Mana. Nitwosoma ikintu tutabanje twovuga ikintu tutabanje kugisoma cyane cyane nk'abakozi b'Imana foko tugira twishimikiza igitabo. Dufise ijambo ryanditse mu Baroma igice cya 13 umurongo wa 12 ibyo kugamburukira abatuganza. Iri jambo ni jambo uyu munsi ndabazaniye kugira ngo twigire hamwe twese tumenye iri jambo. Icambere ka dusome iri jambo ryanditse mu umurongo wa 12 umuntu wese nagamburukire abamuganza kuko atakuganza kutava ku Mana. Kuvuga reka dusubire muri jambo neza ko riradufasha barundi. Umuntu wese nagamburukire abamuganza kuko atakuganza kutava ku Mana. Ibi tubivuga ku ntumbero y'ukuntu
akenshi munze kubibona mu bihugu bitandukanye kumva araba opposition bashaka gutembagaza igihugu ariko ndabishimije mu gihugu cy'u Burundi mu myaka yahera aho bashatse kwifuza gutembagaza ubutegetsi kugira ngo baronke inyungu zabo ngwe mama ngo batwara nabi mama ibi ntitwobikunda kuko ariko yice gihugu ni vyiza ko twogirane twotembagaza ubutegetsi ariko ivyo byose nakaga dasanzwe kuko gutembagaza ubutegetsi utashizeho ni kuvuga ngo wiganje kandi uwiganje yerekana neza ko atubaha Imana uwo abamaze kwiganza abari wa Satani babikwiriye ariko reka Imana yonyene yikorere kuko uwamusizeho azi impamvu yamusizeho azi n'umunsi wo kumukuraho rero twamwe twubaha abatuganza tubaha agaciro nicyo gitumira ijambo ritwigisha ngo umuntu wese nagamburukira abamuganza kuko atakuganza kutava ku Mana rero dukwiye kugira ngo dugamburukire abatuganza twemere uko abatuganza nimba haragahaze ni vyiza kuko abamenyesha makuru barahari barashobora gukosora mu ijambo byo kugira ngo nawe adutahura amenye ahantu nihenze cyane ariko si byo guca utembagaza ubutegetsi byo byose n'ibintu biza gutera akajagari mu gihugu murundi mwese munkurikirana nagomba nsabe nabo bose bafite ivyo vyiyumviro bibi bya Satani ivyiyumviro byo gutembagaza ubutegetsi sibyo namba naho bihagaze kuko sibyo vyubaka ariko ivyiyumviro byo kugira ngo wemere kuganzwa n'abakuganza nivyo ubanza kubakira ko kugira ngo umenye icyo Imana yamushiriyeho kuko yamusizeho ifise intumbero ni nayo izomukuraho kugira ngo mubashe kubana n'uwo mumva yuko bikwiriye ko mwobana ariko icyo Imana yakoze biragoye yuko ushobora kukirane kugikuraho kugisambura reka dukomeze kwira ijambo ukuriho kwagezwe n'Imana nico gituma ugabagabiye abagabagabiye icyagezwe n'Imana kandi abakigabagabiye bazoba bihamagariye gutsindwa n'urubanza iri jambo twivuze ku cyane kubyerekeye na politike abo bose bifuza gukora itembagazwa cyangwa nabo bose babanje kubikora ni kuvuga ngo bamaze gutsindwa n'urubanza kuvuga wewe wamaze kwiganza wamaze kwerekana neza yuko wewe ushaka gukora wewe ukoresheje ingufu zawe mama ufise amafaranga mama ufise ubwenge bwinshi ni wowe kubaka igihugu ariko bitakunze kujaho ngo wicare reka uwo munoho reka ibyo byose aya magaburanyama ntacyo biba bimaze ariko hanini nuko uba ukwiye kugira ngo witonde wicare utekereze kuko icyo Imana yasizeho ibifise impamvu rero nawe urumaze gutsindwa n'urubanza byerekana neza yuko uba ugumutse ubaye akajagari imbere y'Imana rero ndabahamagarira kugira ngo mutahure neza mumenye neza ko ukuganza kose kuva ku Mana ego ni kwiri jambo kuko turaganira Yes mukozi w'Imana je ndafise akabazo nshaka ndababaze turamaze kubona uravuze ko ukuganza kuva ku Mana kandi ko dukwiye kubaha abatuganza twatubona hari abantu benshi baba bipfuza gutwara igihugu ariko bikagenda vyanka imyaka 10 gahera 20 tuvuge ko nabo nyene burya akwiye gukurikiza no murongo bakamenya ko ugutwara bitabari vyiwabo cyangwa kuganza kutaba Imana itaba yarabahisemo ego cyane bakwiye gukurikiza no murongo bamwe bawusoma ahubwo bahuye n'abagenzi bawo bawusome bamenye neza ko kuganza kuva ku Mana cyo byose rero byo gukoresha ingufu kugira ngo usambure ubutegetsi kuko ivyo uzobusambuye we sibike ni byinshi rero tenyenya nimba ihora Imana yaraguhamagariye kugira ngo nawe uganze umunsi ugeze azogushiraho nawe wicare uganze nk'abandi ariko gukoresha icyo gikenye kwerekana icyo gikenye izo nguvu ntacyo bimaze nta gaciro bifise rero bamwe bisimikiza umurongo nawo nyine bafasha kandi bakuri ibyo byomviro byo kusambura igihugu no gutembagaza igihugu rero twabafasha kugira ngo bakomeze kuza tubaha ikaze dusangira igihugu uko turi kose kuko twigishanye duhanurane nimba ari bitagenda neza duhanurane kuko ngaha abamenyesha makuru barahari kugira ngo bakomeze kuhama batangaza ubutumwa kugira ngo bahanurane mu gihe ibintu bitagenda neza ariko si byiza yuko wocu uza gusambura igihugu ngo ugira utembagaza igihugu ayo no makosa n'imbere y'Imana ni n'icyaha cyo n'icyagezo kidasanzwe ndakumva neza cyane mbega tuvuge ko aba bantu batubaha indongozi boba bari kubakora icyaha gikomeye cyane ku Mana neza cyane kuko iri jambo ni icyagezwe yose yo kisohotse ni kuvuga ngo bari icyaha iyo urenze ku cyagezwe ubukoze icyaha ukirenze ko cyane aba ari icyaha rero baba ariko bakora ibizira imbere y'Imana reka uko Imana yamusizeho yonyene iganza
muribuka neza ko no kuri Nebukadineza nawe nyine kuganza kwiwe kwari gufatiye ku gusenga kwiwe imyizerere yiwe, ariko Imana yaramuhinduye imushira hasi, ariko agaruka ari undi muntu aganza igihugu mu buryo Imana igomba. Rero ibyo byose rero sivyo dukwiye gukoresha ngo dukoreshe inguvu n'igikenye byo gusambura igihugu, kuko aho tugeze si gusambura igihugu, aho tugeze no kugira ngo twubakire ku gihugu kwitera imbere. Ariko reka duvuge ko y'amajambo risubiye inyuma, ndaza hari benshi bagiye batembagaza igihugu mu za kera, twagiye twumva abakuru b'ibihugu ba Petero Buyoya, abo bose bagiye batembagaza igihugu, ariko nagira ndamenyeshe nuko bagiye yabara abandi bakanyumva barakwiye gupfukama agasaba Imana imbabazi, bakavuga muti iki gikorwa si ciza cyo gutembagaza igihugu kuzeho umuntu ibimusizeho kumvo ibifise impamvu musizeho. Umaze gutembagaza ico gihugu ukemera ko wiganje, kuvuga ngo ubufise ishari, uri Kaini kadasanzwe, uri Kaini twama twumva mu gitabo yapfuye yerera. Rero ibyo byose rero si vyiza ayo marongo turondera canke ibyo byubaro turondera, reka Imana yikorere, nawe unimba hamagawe uzohicara uwo munoho ubanza ugabanya. Ndakumva cyane mukozi w'Imana. Muri kahise uravuze kwitenga abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi, ariko ivyakurikiye mu nyuma habaye ubwicanyi budasanzwe. Pega tuvuge ko inyuma yo gutembagaza ubutegetsi tuvuge ko Imana itari bishigikiye musanzwe, kubera tubona haduka ibintu ico bita umuvumo, abarundi benshi baricana, bamwe barangara. Eske Imana ntiyari bishigikiye ku gutembagaza ubutegetsi? Abanamba nta Mana ushigikira ikibi, ahubwo Imana ishigikira iciza. Novuga yuko Imana itari bishigikiye, ahubwo ari Satani yarabishigikiye kugira ngo habe ubwo bwicanyi budasanzwe gusesa amaraso. Uwo ni Satani yariko arabikora, kuko uravye ico gihe cyahahitiye ibyahakorewe ni byinshi, ugwanko gwaraje, amoko arankana n'amazi barayimana, inzanko ziraba nyinshi. Kwico gikorwa byerekana neza ko ari Satani yabikoze kugira ngo basambura, ariko uwagize ico bita umurideri yazanye ico cyumviro kugira ngo asambure ico gihugu, kuvuga ari kwicaha gusa nuko yagiye, ariko yabakiriho nasaba yuko yo nkurikirana kugira ngo bikunde, asaba Imana imbabazi kuko yakoze akaga mu gihugu. Yagiye gusambura ibitasamburika, kuko imbere y'Imana umaze kuba uwo kuganza igihugu, kuvuga ngo uburi nkingi y'Imana, uburi nkingi dasanzwe imbere y'Imana, kuko Imana niyo igumurabo gene utwara igihugu. Rero bakoze icyaha kidasanzwe. Reka tugushimire cyane mukozi w'Imana. Ego murakoze cyane, ariko imbere ya byose ntararangiza iki gikorwa, reka tubanze tuvugane n'iri jambo hanini rifatiye kuganza kutava ku Mana, nako ukuganza kozo kuva ku Mana. No mu rugo birakenewe yuko dukwiye kugira ngo duhane ico cyubahiro. Go rugo ikuntu kiba kikwiriye, ni kuvuga ngo nimba nyene urugo abahari, ni kuvuga ngo nawe nyene ni ubuganza, arimwe mu baganza. Nimba nyene urugo abahari, ni vyiza ko nawe nyene ategerezwa kwama hari ubutegerezwa kumenya ko ubuganza hari mu go rugo, akama habwa ico cyubahiro. No mu rugo ico kibazo kirakwiye kugira ngo kije mu nzira, gitorerwe inyishu. Abaganza si mu butegetsi gusa, no mu rugo hari abaganza Imana yasizeho nk'umutwe, namwe mububaha, kuko iyo umaze kurenza ko ico cyagezwe ukaza kuja kwahukana cyangwa kuza guca inyuma umugore cyangwa guca inyuma umugabo, ibyo byose ubukozi icyaha kwa kundi navuga ngo gutembagaza urugo. Ubutembagaje urugo arico kimwe no gutembagaza igihugu, ugatembagaza ubutegetsi. Ubutembagaje ubutegetsi mu rugo wawerekanye neza ko nawe wiganje. Rero ubukozi icyaha ahanini cyane. Ego reka tugushimire mukozi w'Imana ku butumwa bwiza utanze, ribaza ko bwigishije abantu benshi, ribaza ko gufasha abantu benshi. Ego murakoze cyane, ndabashimiye cyane ukuntu muhamagara kugira ngo tubane namwe tuganire ikijambo ry'Imana, twongeye tuganire n'ibijanye n'ubutegetsi, kuko no munsi twaganira ibijanye n'ubutegetsi ku bantu no munsi bafise iminoho yo kurondera ubutegetsi no gusambura igihugu. Ivyo byose nariko ndababwira nti teshwa mute, kuko gusambura igihugu siyo nzira y'amahoro, ariko kuja hamwe kugira ngo twumvikane, kuja hamwe kugira ngo dukundane, ivyo byose nibyo bituma tuzana amahoro. Rero kurondera ko umuntu aganza igihugu ngo nuko bitabereye, kandi ari Imana yamusizeho ayo n'amakosa, ubukozi cya imbere y'Imana, kandi ubugambanya cyane cyane ku banyagihugu wawerekanye neza kugira ngo abanyagihugu bahungabanye. Murakoze, turabashimiye cyane mwe mwampaye iyi mikro.